Twanga kuramutsa abandi twabamwiriwe bakoze mwese ba Ikangure TV aho muherereye hose ku isi. Uno munsi tuganira kuri Baobab tree canke Baobab, igiti kidasanzwe cyane kubijanye no gukuza no kuvyibusha eka ndetse no kongera inguvu abagabo. Babandi usanga bafise ibibazo bidasanzwe na cyane ku butsina bwabo, ugasanga bamwe bwarazingamye ntibukure bakiri bato, abandi ugasanga ibitsina bitera bisubira, ugasanga bwagiye bupunguka ntibamenye ivyo ari byo. Uno munsi rero ndabazaniye igiti kimenyerewe cyane gose, usanga ahantu henshi cyane ushobora no kuronka bitakugoye, ari naco bita Baobab. Uraba ingene kiduza imitsi y'igitsina, maze ukunyene mu kibona kimeze ugasanga gihinduye ubuzima mu mwanya muto cyane. Abantu rero bakishi cyane usanga bakizi nuko nyene ibintu vy'imiti umuntu amaze kubona ko azi umuti wa danje, canke iyo bamaze kubona ko ikintu ari umuti wa nyaco usanga gihatarisha kugira ngo kiboneke. Usanga benshi cyane mu bihugu usanga babifise, naho usanga ahantu hose canke mu turere usanga biri, usanga bene kubimenya barabizitiriye cyane na cyane kubera ko ari navyo biti bifasha ku rugero rudasanzwe igitsina gabo kikongera kigahaguruka gifise inguvu, gifise uburebure bukwiye, gifise ubuvyibuhe, ugasanga nyene ni igitsina c'imashini cyangwa ugasanga ni igitsina cumye nk'ic'umuntu w'umugabo gikwije ibisabwa. None ico giti rero wogisanga he? Ico giti wogikura he? Mbe uwo muti ukorwa muri Baobab bawutegura gute? Ni gute abana bokoresha, abakuze bakawukoresha, eka ndetse n'abatama canke abantu bakuze gose uburyo bashobora kuwukoresha. Aba bose barawukoresha ibintu muti utandukanye n'ijyanye n'imiti yose bakunze canke nkunze kubazanira, usanga ikoreshwa n'abantu bakuze gusa. Iki giti rero Baobab ni igiti benshi cyane kirakurura igitsina gore kubera kizi akamaro kibamariye, na cyane kiyo bakibonye ufise umuntu we wese agenda amushiriye, kuko ari naco kenshi bita ngo ni igiti c'urukundo. Abandi nabo ugasanga bagitazira yandi mazina menshi atandukanye bitewe n'ubuhizi bwa kino giti. Uti none rero iki giti wogisanga he? Igiti bagikoresha gute? Igiti umuntu ashobora kuronka uno muti gute ukozwe mwa kino giti? Eka tugende ido nido ukwajo uko bikoreshwa, nuko umuntu ashobora kuvyegeranya maze akubaka ukunyene mubona kiba gihagaze, kandi ugasanga imitsi yarababuye igakura ikavyibuha, kuko kino giti naco kirakunda kuvyibuha. Ni nayo mpamvu gifise ubushobozi kenshi cyane bwo kuvyibusha bikababura imitsi, ugasanga imitsi nyene yarakuze iravyibushe, ni imitsi ikomeye ikora akazi nyene gashimwa n'umukenyezi uwo ari we wese. Eka imbere yuko dutangura duhamagarire babantu ubu usanga ari bashasha no kuri Ikangure TV canke hano ku ibiganiro bica mu Karere TV, barabe neza ahantu handitse s'abonner canke subscribe, kugira ngo bace bakoza ko urutoke maze biyaboneshe, bace babona n'akantu k'inzogera, bace bafyonda ko bakore ikintu c'uguye, kugira ngo baze bironkera ibiganiro bene ibi ku mwanya eka ndetse n'ibindi bitandukanye by'ingwara nyinshi bagenda baza barironkera ku buntu. Ugasanga ibintu ufite bikenewe kugira ngo ubuzima bw'umuntu bumere neza, ubugabo bukwire, ijambo agateka ku muntu usange yaba ari umwigeme, yaba ari umutama, yaba ari inkumi canke yaba ari umugore, umuntu wari we wese yisange yumve ko ameze neza, na cyane agiye akurikirana canke ahabwa impanuro agenda akurikije no kuri Ikangure TV. Bijya bintu byose usanga umengo ni imiti ikaze abantu bagiye banyegeza, ntibashake kuvuga ngo abantu babimenye bamenye nuko bavyikoreshereza. Ukumva umuntu ngo afise umuti, ukomeye baje kugurisha gusa, hakwigisha abantu ko bashobora kwikorera, ugasanga kuko ibyo ari byo ngirakamaro cyane umuntu wigisha uko ashobora kwikorera ikintu kugira ngo agikore neza, nawe ashobore kwifasha atarinze kuzerinze canke ngo arinde gukoresha uburyo burenze kugira ngo aronke ivyo bintu. Rero uko bakoresha kino giti tugende ido nido, nizere ko mwajije kuyabonesha. Abandi namwe inyuma y'iyi video nubwo nza kubaha nimero muca musabwa gupartager kugira ngo muze murasangiza n'abandi ibi biganiro tugenda tuza turashikiriza, biriko birafasha abantu benshi cyane ku isi. Be abana canke abantu bagomba gufasha abana kuduza utuboro twabo kandi tukaduga dukomeye, bagakura abantu b'abagabo bashitse, bakoresha uno muti gute wa Baobab canke kino giti gute? Ni kuvuga ku bana bafata imbuto z'iki giti canke ivyamwa vyacu,
kigomba kugira ivyamwa biri sous forme nk'imiremera mugabo abari ivyamwa nyene vyacu bidasa. Ico gihe rero barafata abadamu kenshi bagafata ubwo bwamwa na cyane cyane bukiri amashurwe bugitangura gusohoka, bagaca babusekura bakabusekura, bagaca bateka mu nkono bakaza barina abana na cyane n'abana b'abahungu, na cyane cyane ko abadamu baciye ubwenge. Iyo amaze kubona ko umwana avyaye akana k'agahungu akabona akavukanye agakoresho akabona ko katazokura neza, akabona kari gatoya cane, kubera ko ataba ashaka ko umwana wiwe azohora n'ikibazo co kugaywa mu rugo, basangana agasuzuguro. Benshi barabirukira ugasanga bariko begeranya ibi bintu canke imiti canke poudre ziva mu mbuto bene izi ubona ngaha, bagaca baza barina abana babo, umwana agakura afise igikoresho cuzuye gishimwa n'umuntu uwo ari we wese. Eka ndetse n'abapapa bamaze kuguruka kenshi barakunze nabo nyene kubikoresha kuko baramaze kubona akamaro na cyane cyane bifise ofeti no kubona akamaro k'umugabo yuzuye afise ibikoresho bikwiye nk'umugabo, ijambo aba afise ahari hose. Aho rero ni ku ruhande rw'abana. Ku ruhande rw'abana, abo n'abana bari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 12 kuva kuri 13 rero gushika ku myaka 16. Abo nabo bakoresha iki? Abo rero bakoresha bobo amababi ya baobab canke iki giti bita baobab, niyo bakoresha. Bobo bagasekura bagaca bateka amababi, bakaza baranywa igikombe mu gitondo, igikombe ku mugoroba. Ikindi giti kidasanzwe urinywera gusa kandi ugasanga ni ibintu bidasanzwe. Amazi rero utekamo sasa rero, amazi uza guteka nk'ubu usekuye amababi, amazi utekamo si amazi y'ikintu icyo ari cyo cyose, canke bajya biyina abana ntibapfa kubiyina mwajya donc ntibafata poudre ngo bashire mu muti ngo bace bakubitamo amazi ariyo yose. Ekada bakoresha amazi batetse mu bitoke bita mu bishishwa by'ibitoke bita ibihobe, ibitoke bakunda kurya vyokeje, bakunda kotsa ku mbabura. Birakaze cyane gose, n'abari kubera bifise imino miremire, birafasha cyane imitsi y'igitsina gukura ikaba miremire igatera ije imbere. Iki giti naco nico donc gifasha gukomeza imitsi, donc no gutuma ivyibuha, ugasanga igikoresho kiravyibushe, ni kirekire kandi ugasanga kiranavyibushe kiruzuye nyene, ugasanga igikoresho c'umuntu w'umugabo. Ku bantu rero sasa bakuze nabo kuva ku myaka 17 kuduga gushika mu myaka hafi 70 donc 60 n'iyindi hejuru nk'uko. Abo rero bakoresha gute bobo no muti? Aba bobo rero bakoresha ibivuvu canke imizi, ibivuvu vy'imizi y'iki giti, canke bagashishagura bijya bivuvu vyaje. Ibivuvu rero canke poudre ziva mu iki giti usanga zizimvye cane, na cyane cyane ko kenshi ukunze gusanga ahantu biba biri usanga umengo babigize nka misevi, usanga babigize nk'ibibanza vy'iratiro, ku buryo ahantu canke abantu bakunda kuja kubireba, na cyane cyane abadamu barabikunda cyane iyo babigeze ko nk'iyo ari kumwe n'umusheri we canke n'umuntu wiwe. Ico gihe arumva kumengo sinzi ahantu ageze, kumva kumengo ikibazo bari bafise mu rugo kiraheze. Ico gihe rero abantu bakuze bobo bagikoresha gute? Muze gutegera neza mwumve. Nabo nyene bafata kino gitoke, iminene kitoke, bagashishura bagakora ko bijya bishishwa, bagaca bafata bijya bishishwa bakoresheje nk'imino 7, bagaca babishira mu nkono, bagaca bakwitako litiro 2 na nusu z'amazi. Ni kuvuga aho ofete bakuyemo baza gukora litiro 2, bagaca baminina neza. Bamaze kuminina neza baca bafata rero poudre ivuye mwabijya bishishwa vyakijya giti basekuye bakandikira bagakuramo ifu. Ni kuvuga baca bafata ijya fu ya baobab canke ijya poudre ya baobab, bagaca bapima ibiyiko 8 bagakubita mw'iyo fu. Bamaze gushiramo rero bagaca baza barihereza. Ubwo nyene mu minsi mikeya imitsi y'igitsina ishitangura kugira ubuzima nk'uko mubona kw'iyi foto ndiko ndabereka. Ni kuvuga ikatangura kibabura imitsi, amaraso kagenda kazunguruka kwira hose, maze ukomenwe n'igifumbire ugishizemo kigaca gitangura kuduga, kikaduga, kikavyibuha. We biranakuyobera ukabirwa n'ivyari byo. Ibintu wumva kumengo biranagoye kubaho, biranagoye no kwizera, uragira ukabona nyene mu mwanya mutoya birabaye ukabegwa wewe niyo bije biva. Iyo rero uri gukoresha ino miti haba ku bana cyangwa ku bantu bakuze,
hari ibintu biziririjwe na cane cane ari navyo ngomba kubabwira: inzoga, amata n'itabi. Ico gihe uca ubanza ukabihagarika. Ego nuko bimeze, turabashimiye. Hanyuma bamwe rero uba usanga bafise ibibazo bikomeye cane, na cane cane barya usanga bakeneye kwivuza ku buryo bwimbitse canke bakeneye imiti iteguwe, nibo baca baturondera kw'iyi nimero iri ngaha kw'izi video, bagaca basaba ubufasha bwimbitse canke bagasaba imiti iteguye kw'iki giterwa kidasanzwe bita baobabe. Uwariwe wese arashobora no kuronka ifu yaco aciye kuri internet agasaba, baramwereka uko donc zigurishwa, bagaca bavyisabira bakabikomanda bikaza, bagaca babikoresha uko nyene ndababwiye, canke abo bantu baba bakeneye imiti kw'iki bagaca basaba ubwoko bw'imiti iba iteguwe neza, nta bintu birenza, ari kunywa gusa, ubuzima bwabo bugaca butera buza burahinduka ku mwanya ku mwanya. Nuko rero turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye, abandi mwese ico tubasaba ni gusangiza ibiganiro, abandi mugapartaja mu magroupe atandukanye no ku nshuti zitandukanye. Bye bye, na mu kiganiro c'ubugaruka.